hasanzwe agatabo k'ingo. Rero ako gatabo twabonye ko kiganwa cyane gose, twabonye yuko ariko kariganwa ivyo turiko turaronderana cyane mu mvo z'umutekano bizohava bitatworohera. Rero twahisemwo turi kumwe n'abarongoye amakomine, twahisemwo gushiraho akandi gatabo. Ako rero gatabo ni agatabo katiganwa. Ako gatabo twagakoze twitonze cyane gose kugira ngo dushiremwo ibikenewe byose. Mugabo imvo nyamukuru yo gushiraho ako gatabo yabaye imvo y'umutekano. Ico ni cyambere. Iyi ni imvo ya kabiri. Agatabo twagahaye ibikorwa bibiri. Igikorwa ca mbere nico kwandika ingenzi zose zije, zaba zivuye ruguru, zaba izivuye mu makarti atandukanye, mugabo zikaba zije mu rugo runaka. Aho rero twahisemwo kugira ngo abantu bose baraye muri izo ngo tubamenye igitigiri cyabo, ndetse n'ibitsina byabo, ndetse n'ivyo bakora. Hanyuma y'imvo ya kabiri yabaye imvo yo gukura umucafu mu gisagara ca Bujumbura. Rero gukura intuze umucafu mu gisagara ca Bujumbura, twarabonye ko hariho amasosiyete canke amashira hamwe ariko arakora ico gikorwa, mugabo bakagikora nabi. Rero ubwo bukaye bufise amezi 12. Ayo mezi 12 twarongeyemo n'ayandi mezi 3 kuri bamwe usanga batuzuza neza ayo makaye. Rero twanse yuko bagenda barafuta ibintu, nico gituma twongeye amezi 3. Rero no kuvuga yuko buri kwezi imodoka canke amashira hamwe azoza arakura imicafu, twahisemwe yuko buri yinga iryo shira hamwe riza gukura umucafu mu ngo. Hanyuma murumva yuko ukwezi gufise amayinga 4, rero ayo mashira hamwe yohaca 4. Hanyuma rero muri ako gatabo iyo by'umucafu hariho izina yuko uyo mucafu agaca asinya, hanyuma agashiraho n'itariki yakuriyeho umucafu. Aho rero niho tuzohava tuja hamwe nabo bakuri imicafu, tubabaza igituma giki basivye aya mayinga 2 yose canke uko kwezi kose. Aho urumva rero akazi bazoba bajejwe nako bazoba bagishoboye, abo saba gukorana. Rero ako gatabo nkuko twavuze ko twakitondeye, na gatabo gafise urutonde. Urutonde rero ni urutonde rwaje ruzanana n'ubwo butabo, kurya kwa passport yama izanana ni nimero zayo. Hanyuma kindi naco mu kugakora ku gatabo hariho akandi kabanga twashizemwo, nuzogerageza ngo ariko aravyiga bazoheza bamubone hakiri kare ko ariko aravyiga. Rero buri zone yose irafise ico no kwita mu gifaransa code. Zone yose ko ari 13, imwe yose ifise code yayo, nta nimwe isangiye code n'iyindi. Rero imvo nyamukuru z'ubwo butabo bw'amamenage twise cahier de ménage nizo, kandi rero bikaba bifise ikiringo c'umwaka umwe. Muri uwo mwaka umwe twaranse kuza turakora ubutabo 2-3, mugabo twahisemo gukora agatabo kamwe, mugabo kakaba gafise ivyo bintu byose nadondaguye, kugira ngo umuntu akaronswe ubwa mbere hoho abafise urugo. Afise urugo rero hariho amahera ategereza gutangwa. Ayo mahera rero ni ntabanduka ni 3,000. Kandi birafise n'iyindi ntumbero nziza, dukeneye kumenya ingo ziri mu gisagara ca Bujumbura. Murumva yuko tuca dufata ubwo bukaye de ménage, hama tukaharura tukaje tumenya ingo dufise mu gisagara. Si ibyo arundi gusa n'abanyamahanga barimo. Abanyamahanga rero ngombye kuvuga
ngombye kuvuga aba banyamahanga bikorera utwabo, kuko hariho abandi banyamahanga baje baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, abo ntibarimo. Abo bari nuko batunganijwe ni na ministeri ibajejwe. Uhejeje kuriha na cyane cyane wamaze kuronka akajya ka reçu, nibisanzwe ko urongoye iyo quartier yo kwegeranya ubwo buresi bwa quartier yiwe, mugabo akabigira neza, hanyuma agenda akaretira ayo makaye, hanyuma agashikiriza urugo kurundi. Ivyo navyo ni vyiza, mugabo je nanse nuko nagomba kumva umuntu agira ati mahera nze kukuzanira agakaye kawe. Ivyo nimvira ko tubikoze uko byofasha cyane gose.